buracuritse ndake buracuritse ngo abanyamugisha n'abizera Imana batayibangikanya n'ibindi biremwa kandi abo bana amazina yabo yaranditswe ko kwere ananje agakorasi ngumizako Pastor nanje nyigishe ko atuririye washitse Mungu tuzoririmba washitse nanje ndaburimo uraguyeko ndaburimwo kwere mbega warambwiye kubujanye ubukorasi bwo gutera ubukorasi bwo gutera nkuko wajya ugiye imbere ukacu baguhaye mikro gutera nko muri ruwanje ruwanje nk'akambere hajya wotera cutanga urukinjira kwihana ni kare nagira ndababurire kwihana ni kare naho uja kurima abandi bagodotse nagira ndababurire kwihana ni kare akumvise ako ugeze indani hariya hejuru abandi shabagusagarira bakishura cabagezwa rero utera y'amadasi y'amadasi none kuvuga bukebuke warayashwana nasaraye wasaraye none wumva ejo ari kwa Mungu uzona ririmba niyo korasi nzogerageza kuririmba uzogerageza kandi ndakwereka iyindi yo ni yambere hariho nk'aka karero kobenga nkako honyene kwihana ni kare uri umuntu wicaye mu shengero muri rusange ucu vyumva kwihana ni kare nkaka urabona umwambaro wombera n'amaraso ya Yesu je niwo mwambaro wombera ayibonye aka rero nambara umusaza nyimbara umubose bayicaye muri kanevu mambe mu ntebe tayari yemera vuga ati uyu mwana kweri araririmba pana ngo bijya vyande cupinza Ariver kubukorasi ego no turi nawe ariko Pastor Manyanga ego oya ukuri uyu nawe ninde numunyeshure wanje nyene mba mpaye ndahakigwa none muri amunyigisha ego twese twigishanya ego burya twari tugeze kuri yandirimbo tugeze ku ya gatatu mbega handitse gute gusa wibuke indirimbo imwe n'amajana 5 umuntu adasenga birakomeye kumuntu adasenga birakomeye akumvise ako rero ubu urabufata muhungu jayanje tayari ego baruvuze naje muramushiremo munyigisha kuri rya jambo ry'Imana ego none wayazanye manzi ugenda kubwira manzi ugiye we ndibaza twahejeje ahubwo nagenda gusezera nigiye none ndibaza twahejeje ubukorasi wabwumvise nubwo nyene mwana wa mama ukazomara amazi ishengero nabwumvise umara amazi ishengero tayari nashuge genda tayari dahi nakuri dahi uragiye nye none amamuta kibazo ki urazi kibazo Jeffis yuko nakubwiye ko ngomba ngende muri Kenya ndagenda ndashika ndabikubwira shitseyo azi ko acumbya ndakugurana narakuguranya mugana arahomvye nakuguranya ibihumbi 100 bibyo bihumbi 100 wanyishuyemo 50 narahomvye ibice bice ushawongera umpa 20 ushawongera umpa kandi 5 aharasigaye ushawongera kandi umpa none nk'amahero ufise umpa 20 nyene hacazigara 800 mbega upfutse ndaguheranya ngahe ku murongo wumperanye 800 none umuposi nkawe 800 nivyo umva ubu nagiye muri Kenya sinagiye muri Kenya ndapfaye ubu narakenye bakeneye kwishyuza abamperanye none ukenyera ku bantu kenyera igitengerero rero wewe wemere uti ico no kubwira coje wewe 800 hagenda suko nyene none wabambwiye ko ushaka ijambo ry'Imana ijambo ry'Imana banzu rihagarike naje kwishyuza hajya no kone narinde ujya mu nyeshure wavuga nimba wamukuye nimba wamwivye cyo kibisha
rero cyane ndi yagena kugira sinda kumara amazi kandi uri ico kibi caba pasta nta wewe urya amadeni kubera ntari umuntu rero wewe aya mavuta rero niwe wayansize atanga kushaputse ico nakubwira coje je aya mavuta mba wayatoye hehe sinzi rero je wewe reka dufatane neza none suko nyene ibihumbi 8 vyawe fashe neza ibihumbi manzureke ibihumbi 8 vyawe na ishapo kuba ishapo none oya manzuri none nk'ivyo twayibonyungukira heyo iyi urunaka ntago ndona yambara ndaroha isubiza rero nzoroha muhungu oya reka none ibihumbi 8 ni shapo yi unzoroha muhungu wanje bikori azokwambara urasi rero twishura korana ko oya manzuri manzureke tuvugane bukego reka tumaze tuvugane bukego magaze hariko nisigisi nayi reka oya none manzuro renda kwereke manzure maza wamwe naho uhinduka gapanya riko wambura umukozi w'Imana nkuko ndashaka ntuhinduka gapanya aho uhinduka imbata reka we nutinye inkoni nutinye inkoni wewe aho uhinduka imbata urazire uri kurambura umukozi w'Imana uko ujye twabandi zurari nzo ndari ni kura kuripa twara ndabicuzo pfamo iguriha kura kuripa gisigura bere wanashima ako nakarangi nta nibi ko ni ipantaro ndekura kuvuga ndekura ko fisa n'amahera ndekura jewe nubone were kangiwe kandi we tuzohura we uhuye nuko uhuye nuko nkijijwe ntandi we nagenda ndakumumura we sawa sha dawa kuba kagenda kamomoye n'ingumu hamwe nayaga nawe TV ubwenge ni wo muti